Tekana munezero ntangere vyo gusubira kubana n'abanywanyi ba Hejuru TV mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose. Turasubiye kubaha kaze aho muherereye hose turamutsa canke tubahereza mwiriwe bivanye naho buri umwe wese aherereye. Turazi ko mudukurikira muri ahantu henshi hagiye hatandukanye, hari abadukurikira bari mu Burundi mu bice bitandukanye, abari mu bisagara no mu ntara turabaramutsa, bari mu bihugu bihana imbibe no Uburundi namwe turabaramutsa, n'abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, namwe turabahaye kaze ntimuze gucikwa n'uyu mwanya w'amakuru agezweho. Murazi ko tubategurira inkuru nyinshi zivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, inkuru zivugwa mu kibano, imigenere y'u Burundi n'amakungu, bivugwa mu bategetsi bakomeye, ivyo bakora hamwe n'ibitangazwa nabo, hari ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu bose, hari n'ayandi makuru menshi dutohoza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize Uburundi. Numwanya rero wayagezweho, ariko tugiye kwibanda mu mutekano hamwe na politike. Ku munsi w'ejo niho twababwiye inkuru yuko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi. Ivyo muvyumve neza, asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi, yahawe yandi mabanga n'umukuru w'igihugu yo kurongora urwego rukuru rujejwe gutoranya bakwiye guhabwa ubushimwe bwo kwitangira igihugu n'abenegihugu n'abakoze ibikorwa bidasanzwe babikorera igihugu. N'urwo rwego rukaba rwitwa Chancelier des Ordres Nationaux. Prime Niyongabo rero bivugwa ko yongewe amabanga, ntago abenje nk'uko bavyiyumviriye ko yoba yakuwe ku burongozi bw'intwaramiheto arivyo, ahubwo aracarongoye igisirikare c'u Burundi, ndetse ayo mabanga kaza yiyongera kuyo yarasanganwe. Ubu rero si ugutwara gusa intwaramiheto, ahubwo nagiye kuba imboneza kizigenza jejwe kwiheza bakoze neza, akaba ari wafata irya nyuma mu gushimira abakozi bigenjeje neza mu kubaha ubushimwe bubatera intege mu mabanga yabo. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yaragize ati vya President Ndayishimiye na General Niyongabo vyoba vyifashe gute mu gihe imyaka 12 iheze General Prime Niyongabo ari yamaze arongoye igisirikare c'u Burundi. N'ubwa mbere ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Mbere yiwe rero washoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitoye imyaka 9, hari kuva mu 1967 gushika mu 1976. Muri iyi myaka rero iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Basanzwe banahuriye kuri vyinshi, dore ko Ndayishimiye na Niyongabo ari abagenzi ba kera. Ndayishimiye ahagarikiye ubukwe bwa Niyongabo mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo yahamya ari uwuhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi muri yari rwo kwigizaho Petero Nkurunziza. Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa President Evariste Ndayishimiye ariho ubu. Ubundi se abavuga ko President Ndayishimiye azokwikura ko Prime Niyongabo vyoba bizomworohera? Kino kibazo kirahanze President Ndayishimiye muri kino gihe, ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara ya na General na Bunyoni ntirahera, herutse rero no kwitaranya n'ibindi bihangange vyinshi mu guhindura amanoti mu mwaka uheze yavyo ibipapuro. Reveriyano Ndikuriyo muri CNDD-FDD naho vyoba bishushe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko yiragera akomeye cane, kandi igihe cose agwaye no mu rwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi ba generale n'ubundi bashigikiye mu rwizatunga. Ubwoba n'ishavu ni vyinshi kuba CNDD-FDD muri kino gihe, aho niho bimugoreye kumenya ubundi musirikare yo kwizera akamufasha kurongora igisirikare usivye Jire Ndiho kubwayo, ariko nawe yaba yararungitswe mu gihugu ca Uganda guhagarira Burundi. President Ndayishimiye abona ko abahemu bari ku mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora no kwizera. Ariko ku rundi ruhande kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa, si icorosha mukuye, ntazi yamushira. Yarangije no kumuha amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari bumugira umushikiranganje kwivuna abanzi canke ngo azoce amufunga nawe nk'uko vyagize Alain Guillaume Bunyoni, canke ngo azomurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya nk'uko bikunze kugenda. Kuruhanzagabo zikomeye zigijwe kure. Ico bikoze rero ntivyoroshe kuri President Ndayishimiye, batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka n'abanzi. Busuma rero bakoze babukorera President Nkurunziza, abandi yarabo barekeye kugira abagome bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu rero ku bantu
bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi n'intambara itoroshe n'abasirikare bo bifuza kuronka indongozi nshasha nyuma y'imyaka 12 mu butegetsi bwa Prime Niyongabo. Dore ko rero n'ibibazo bigiye bitandukanye vyagiye biravugwa mu gihe hari haciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda DCT. Matoza rero yerekanye ko ubwo busuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe imbere y'uko bitangazwa ko abasoda bose badugijwe imishahara. Ugasanga nk'umusirikare umwe rero baramuhembye amamiliyoni ku kwezi, bagaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera ariko bumvikana ayo bamusigira. Ibisongereza rero vy'intwazanga bikora muri DCT basanze byaratunze ku rugero rutangaje, aho usanga bamwe bafise amazu makaritsiye nka yose Bujumbura, baraguze n'imiduga izimvye, bamwe mbere n'imiryango barayirungitse muri Canada. Amakuru y'ibanga rero akwiragizwa mu masoda avuga ko bano basirikare bo barakoranye na General Prime Niyongabo. Ayo makuru rero avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara, rumwe rero rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara ukuri wandikiwe umusoda, n'urundi rwaje ko imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose kumenya ukuri kwayo makuru, ariko kwirizwa mu basoda ico bikoze hari ibisongere bigeze mwibohera kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare rero barirukanywe kubera amakonti yabo yaje ko iyo mishahara y'ubusuma muri DCT. Ibisongere rero vyasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga rero yibwa cane nayakurwa mu mishahara y'abasirikare baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Central Africa. Umuntu afatiye ku basoda baje muri Somalia gusa, umusoda wese rero baramutwara hafi 600,000 ku kwezi. Umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia bari abasirikare baba 5,000, ni ukuvuga ko buri kwezi batwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga yose abasirikare bavuga ko batazi yaja. Makuru rero ariko akiragizwa mu basirikare avuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose n'ibibera mu gisirikare. Havuzwe kandi ni busuma mu myambaro n'imfungurwa z'abasirikare. Azagabo rero zagize ico zishikiza zarerekanye ingene abasirikare agiye gufungura kuva muri Mukakaro 2023. Ico gitangazwa so rero bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho, ivyo baheruka mu myaka ya kera kuri bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya: inyama, amata, umukate, isukare, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa hamwe n'ibindi. Niko rero amafaranga y'igisirikare kizokoresha mu gufungurira abasoda yaronkejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ivyo byose bari basanzwe bavyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka rero abasirikare barafise n'imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka n'umwambaro umwe mushasha umwaka bashimira Imana. Yose n'amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu vyifuzo vyabo abasirikare bashaka ko ivyo vyokorwa mu bindi bihugu bimwe vyubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma bagashirwa kuri mangazini za gisirikare, aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye, nk'uko rero biba no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Reka tubandanyirize aya makuru ku bindi bigiye bitandukanye. Umenyesha amakuru Sandra Muhoza yarayinjiye ibohero rikuru rya Mpimba, yari yafashwe nk'unyurujwe ku wa gatandatu uheze ku itariki ya 13 kwezi kwa kane 2024. Bamufashe bose rero babanje guhakana ko ari bo bamufashe. Ku murango rero wakurikiye niho hatangura kuboneka ubutumwa bwemera ko hari mu minwe y'iperereza. Umwe mu bategetsi b'u Burundi rero yakurikiranye ico kibazo yagize ati: muze mushimira abamutabarije, uyu ntawe uzi ko abakiriho. Bishikiye Sandra Muhoza biri mu vyigwa vyinshi twosabikanya hano. Ico Sandra Muhoza hazira ubu kirazwi, ni iciyumviro atanze muri groupe WhatsApp ahuramwo n'abandi bamenyesha amakuru, groupe yitwa Burundi Media. Iyo groupe rero WhatsApp yatangujwe kandi na Joseph Musariho, umumenyesha amakuru w'ikinyamakuru ca Leta Ubumwe, munywanyi wa CNDD-FDD. Bamwe rero bavuga ko ari n'imbonerakure. Ntango ya vyose yabaye agace ka video ya kera aho umushikiranganje wo kwivuna abanzi Colonel Philomene Sinzoyiheba yavuga ko mu nzira yo kurwanya Robert bico gihe ubutegetsi bwatanze inkoho, imiheto, imipanga n'amacumu abanyagihugu kugira bafashanye n'abasirikare. Nk'uko rero bigenda mu bagize amagroupe WhatsApp menshi abayagize baracokozanya, rimwe na rimwe bagahana ivyumviro umengo bariko baterana imirarwe. Sandra ati: muraronse ubundi mu vyumva kumwe bikoresha ariko ntimuzotumara. Vyari hati ivyo vyatanzwe ku ntwaro yanyu. Sandra ati: natahuye cane, mbega ndababaze ino mipanga numva yatanzwe yoba
yatanzwe muri ya myaka muriko muravuga ko umenga iyo mipango iriko iratangwa vuba. Ma groupe WhatsApp abantu benshi barimwo, ivyo birasanzwe cane mbere no kuri Facebook abantu benshi rero babona bishurana gutyo, umwe aravuga uwundi akishura ukabona umengo ni intambara ariko bikarangira batwenga. Hano rero Sandra ntiyemeje ko mu gihugu hariko haratangwa imipanga, ntiyavuze ko hakozwe amatohoza, yagize ati iyo mipanga numva uwazanye ako gace ka video nawe nyene yabikoze kubera kuri iyi mipanga ariko iravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta ntaco yigeze bivuga ko ngipfume nabibeshuza, byari bisanzwe ko wegereye ubutegetsi azana video yerekana ko ivy'imipanga atari bishasha, ko n'izindi ntwaro zabikoze. Byari bisanzwe ko ubundi nawe atanga iciyumviro ciwe gitandukanye n'ico ca mbere. Sandra yabuze nyina mu 1993 yishwe atemagujwe umupa. Birumvikana ko Sandra yumvishe imipanga bimuzanira nihahamuka. Uravye n'abandi muri groupe ivyo bishuye, hari uwundi yavuganyije bati atari kandi mwaragakoze nuko twagwira. Nubwo yavuga ingene leta ico gihe yisha abahutu, ariko ico gihe havuga Sandra nawe yari umwana, siwe yagiye kwica abahutu. Iyo havuzwe ivyakahise, impande zose usanga zivuga amagorwa yazo, amabi yazikozeko. Ubwoko bwose bwibaza ko amabi yabubayeko ariyo yari akomye. Ikibabaje rero ni kimwe, nuko uwababajwe n'ibivuzwe muri groupe iyo yegereye ubutegetsi aca yiruka kurondera iperereza akarementaririza aho basangiye groupe WhatsApp, akaba rero abandi naho botukwa bimeze gute bo batagira uwo bitura. Ivyo nivyo rero vyashikiye Sandra Muhoza ko yavuze bitanezeza abegereye iperereza. Yaranyurujwe, Imana irakinga, none ageze mu mpimba. Bamwigishije ko yari afise leta, bamwigishije ko yishe kandi yari umwana, abo ntawuzobakorako. Dusubiye guhanura rero abantu bari mu magroupe WhatsApp murimwo mwiyubare. Amagroupe menshi yarashizweho n'iperereza n'ayandi yacunzwe cane n'inderesi z'iperereza. Ubu akaba uri umuntu wari wese urunda kuvuga ku bibazo vyakahise mu gihe ufise icumviro kidasa n'ic'abatwara, ukaba uri umuseneri uririnda kuvuga ku burongozi bw'igihugu, ukaba uri n'umwe kwa Bunyoni uririnda kuvuga kuri Ndayishimiye. Ntuze wihende ngo ni groupe WhatsApp y'abagenzi yabo mwiganye canke yabasangiye akazi, wame wibuka kuri ko uraganira n'abambaga amatwi. Ngo Pacifique Nazwe yagize. Sandra yaragize neza kumenyesha abandi uwumutumyeko. Yarakebwe igihe hamagawe n'umudandaza w'Ingozi akorana n'iperereza Marike Manirakiza batazira Posheni. Igihe rero yamubwiye ko afise inkuru ashaka kumuha. Mbere yo kwitaba Sandra yabimenyesheje abaryango n'abagenzi bakorana, hicagenda atavuze. Vyari kugorana rwose kumenya bamunyuruje. Vyatwaye n'igihe kinini kugira binamenyekanye ko yanyurujwe. Amakuru yari gusohoka kumbure yamaze kwitwa. Mugenzi ejo nejo bundi ukabona uratewe amakenga n'uguhamagaye urihutira kubimenyesha abaryango n'abagenzi. Mbere bikunze ujane n'ubundi gakurikirana ibiriko biraba. Abaryango ba Sandra batabaje hakiri kare, ntibatevye rero kubaza Posheni y'uwaba ari. Niko inyishu ya Posheni ntiyahumuriza na gato, yari inyishu yerekana ko yateguye kwisigura ku vyoshika vyose. Ariko iciza nuko Posheni yatahuye kare ko bizwi kare we yamuhamagaye. N'abaryango rero bakaba Sandra ntibagarukiye ngaho, uwabo baramurondeje hose bongera baratabaza. Umugoroba nyene hari Posheni rero ivyo bamwe baganiriye ngo bizoguma hagati, ariko vyaratanze icize ko Sandra akiri muzima. Iryo joro hari umutegetsi rero Pacifique Nazwe avuga ko yandikiye nawe yarafashije. Iryo joro nyene hari n'inshuti ya Sandra yarondeye uwundi mutegetsi akomeye, navyo arico vyafashije mu nyuma. Gufata ingingo rero zo guhagarika abantu biroroshe cane ku munyagihugu wese yegeranye n'abakora mw'iperereza. Yumva ko ashobora gufungisha canke kwicisha bashatse ntivyubaka n'igihugu, kuko perezida ry'igihugu rakoreshwa ibishobisho canke inzankano z'abantu, aho kubaho urwego rufasha abatwara kubona bishobora kubangamira umutekano n'akazoza k'igihugu. Nibafasha ubutegetsi na gatoya. Pacifique Nazwe rero wiyumviriye gufunga Sandra Muhoza arashobora kuba yarabikoze atabizi, ariko niyo nzira nyayo yo kongereza gucafuza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Kugeza ubu ikibazo ca Florian Irangabiye nticari bwahere, none hongeye ko n'uwundi mumenyesha amakuru w'umukenyezi. Hari abashobora guhimbarwa nuko umuntu atiyumvira nk'abo afunzwe, ariko ingaruka zavyo ntibazi ko zihambaye ku gihugu cose. Bana mufise inguvu zo gufunga no gufungisha nivyo murakomeye, ariko izo nguvu zikoreshejwe nabi zihinduka
intege nke nk'uko Pacifique Nahazwe yabitangaje. Abanywanyi bacu turabakengurukiye cane ko mwakurikiye amakuru, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri Imbonesha kure Hejuru TV. Mana bahezagire.